leta irafise ubwoba bw'ayo mabi menshi yirigwa irakorera abarundi. Leta irafise ubwoba n'amakenga bwo kubera igihugu cabananiye gutunganya. Baribaza ko umwanya n'umwanya abarundi bazova hasi bakankira CNDD-FDD kubandanya ikirakora ivyikirakora. Nico gituma mubona uyu munsi abapolisi, abasirikare, imbonerakure, abajejwe intwaro bataryama, barara bariruka ku banyagihugu, bariko barashira intambara mu gihugu kandi atantambara bemera kwihari. Nubwoba rero bw'amabi bariko barakora ku kwibaza ko umwanya n'umwanya abarundi bashobora guhaguruka bakiyamiriza iyi ntwari hari uno munsi. Ni naho rero naho nyene tubwira iyo leta ko igihe cose izobiri kirakora ibinyuranye n'ubushake bw'abarundi, ntije ngaho ngo ishira gati mu ryinyo ngo bizokwijana, ntibizohera gutyo. Ni naco gituma boshaka bohagarika guhohotera abarundi, gukorera amahano abarundi, kuko uko bigenda kose turabizi ko abarundi bamye bafata umwanya wo kurindira hanyuma bakareyajisa, bazohaguruka rero banke ivyo bariko barakorerwa. Kandi abapolisi, CNDD-FDD canke leta ifise ntibazozibira abarundi. Imbonerakure izisigaye zitariko ziragwa muri Kongo ntizizozibira abarundi. Ni naco gituma umuti nyawo ari uwo gushira ituze mu gihugu, ari uwo kwicarira ibibazo bihanze abarundi, ari uwo kureka abanyagihugu bitekaniye bagashobora kubaho batekanye batariko barabiruka. Nayo ibi byo kubasaka mu gitondo, saa moya z'ijoro, saa sita z'umurango, kubahagarika aho bari hose mu mirimo yabo, uretse ko bigwiza akajagari kagaragaza ko leta idashoboye gutunganya igihugu no gutwara Uburundi, nta nyishu nimwe bizobahereza.